burya nta mvura igwa idahita. Umwanya n'umucamanza wa mbere uca ubiha umwanya. Nico gituma kuva mu 2015 aho bageragereje gutembagaza intware yashizweho n'abene igihugu bikabata kuwa amazi ababishatse kubikora bakagongera hanze abandi gafungwa, hagumye hakurikiranwa neza ingene atangora izobananya ziriho bivanye n'abo bantu ngene bagiye. Murazi abagiye bose guhera ku mukuru wabo niyo mbare n'abandi bose baci bajana n'abandi bakiranirwa n'ubucamanza bw'u Burundi baci baja mu Rwanda. Ikintu ca mbere ikosa rya mbere riba mu bihugu no kwiyobagiza yuko ufise abagenzi n'abasi. Iryo ryo bari kosa rya mbere twadukoze nk'igihugu, kutamenya yuko ari abansi n'abagenzi. Ko sokuru yaravuze ati mwubake igihugu mucubake mugavye abasi bamaho, nta hanga itagira abasi. Kahise k'igihugu karatwereka yuko u Rwanda kuva ku ntwaro za cami twamye sinovuga turabana ribi mugambi twamye dukozanyako, sivyo twifuza mugabo kuva kera. Muzogende murabe kahise k'igihugu, murabe ingene kagiye karaba. Twararose umwanya ukwinjira muri kahise. Ubu rero ibyashitse mu 2015 ariho byose bikomoka, kandi nkuko nyinshore mu kwiga bivuze nta kidakogwa. Jewe ndumukuru w'inama mpuzamamateka turi i Geneve mu Swiss, twarabonanye n'abarongoye inama mpuzamamateka n'ishingamateka b'u Rwanda. Cenda babwira nti naho mugomba gufasha bajya abantu bagomba gutumagaza ubutegetsi, nimba mwebwe mwarirukanye igisoda ca Habyarimana cyose kuva kuri chef d'état major gushika ku deuxième classe, bakagenda batwaye indege n'ibigwanisho byose, bahagenda batwaye amafaranga ya banki byose, bagatwara bagakukumba mu gihugu bagahungira muri Kongo, mugabo bakaba batashoboye kugaruka. Amabrene n'indege babikora mu imbabura. Ubu amafaranga nayo yarabaye ibyatsi, nta bantu 20 bahufisye n'abandi bazosura gutera igihugu cy'u Burundi ngo bakidufatanye. Nimba mwarabonye isomo mwarose ku basoda ba Habyarimana, twabivuganye mu mubona twagiranye mu 2015. Twaba tuti rero muraba mugakoresha ubwenge Imana yabahaye, mukazirikana mukabona yuko inzira atayishika. Haize imyaka ubu hageze imyaka 9. Bumva rero nta kiyo tutakoze kugira tubwirane tuti ibi ntibishika. Twe twagwanye imyaka 10 nta kiyo twafashe. Rega nagiye Kigali kudeta yarase mu kwezi kwa 5 mu 2015. Mu kwezi kwa 6 je nagiye Kigali, benshi niho bari hagiremera tuganira bavuga ngo bazofata igihugu muri mu ndwi zibiri. Cyabwiye ntandwi ubwo muri ko ngo zofata igihugu. Je nababwiza ukuri ega twatera inkuru niko bari ngo zamitsingi ngaho na za Henikeni n'ibindi ntavuga nizo zofata igihugu ngaho mu ndwi zibiri. Natwe twagize imyaka 10 atamutima twafashe. Nisinibaza yuko bizoje rero ngomura kivuge ko cyane ikibazo cy'u Rwanda. Murazi ko habaye inguvu nyinshi zo kwegera leta y'u Rwanda, kwibate twebwe abantu bagize kudeta bose bari mu gasho barafunzwe. Zana abo bantu bacigwa imanza binjira igereza, binjire. Nagomba babwire naho ari ribi ijambo mu Burundi mu migani ikintu sizanci twagiye mu ntwaro y'abene gihugu. Umwene gihugu twemu hitero cya gatatu cy'umugambo bavuga bati umwene gihugu kitorera indongozi zibikwiye kandi zimvuga kuri zemera ubutegetsi buciye mu matora. Ico ni nk'icivugo. Ugiye inyuma yacu nitwemera, urinjira igereza ugahanwa.
kuko kudaha n'imbwa byorora imisega bateza kwinjira nta motife. Rero nimba batoba bavugira bakaguma hariya bagaca biyungunganya umusi bazoza bakinjira, ntituzovuga ngo u Rwanda rubitse umutwe w'inkozi z'ikibi, oya, ibindi tuzokwigwariza tubana neza. Nico gituma rero dusaba yuko ibiganiro nibibandanye, babaduhe kabisa. Ega si beshi, ega n'urutonde twatanze tuti abaduhe aba imyaka 9 iraheze. Nivyo unavuze umwanya bashaka no gusaza kuko uje Misiri kiragenda, nitwagera ku myaka 20 batadusubiza ivyo byose bamwe bazaba batangwa kuvamwo, imyaka 50 bazaba bavuyeho bose, n'umwanya bashaka kudufasha. Reka dupange neza tugara igihugu. Mugabo urumva bariho ntihabura ucomoka, ngira mwarabonye hajya umuryango w'abantu 7, umwana umwe niwe yakize yari Nairobi, abandi bose batatu barapfuye, nyina umupapa umumama n'abana. Ngira mwarabonye umukenyezi n'akana kapfiriye mu nda bose, ngira mwarabonye akabebe kumwaka bya byose. Je naragwanye aha turabagwanye imisi yose. Je natwaye batayo Alfa Romeo bataliyani yakorera Burambi, Buyengero, Rumonge, Makamba ko hariya muri site. Imisi yose dushitse ahantu umunyamabanga w'umugambwe muri commune Rumonge arabizi, Colonel Madonna, twabwira bene igiguti genda mubwira abasoda ko twaje bitegure tugwane. Niko twaba imisi yose muzogwe mubaze General Nzisabira yahora twara Karumonge. Imisi yose dushitseyo bace bagenda kwikambe bati baje bari mu Kimera, baje bashikiye mu gitanga hajya misozi. Tukababwira tuti kandi muce muvaho dukubitane atari mwakomereka. Hajya n'Imana irahezagira kavuga iti ivyo arondera abirondera kuba bijejwe. Mugasha umubebe uzoza kumubaza ngo rikora gwa amarovandikasiyo ya wapi. Hajya n'Imana irarabiti baba nibapanze. Imisi yose muzogwe mumaze abantu bajya batama bari hajya muza Burambi, Buyengero. Imisi yose dushitse twaje dutanga ubutumwa tuti twashitse nimwashika saa 4 muza gusanga twaruhutse tupangane. Urumva rero ni haba harimwo mbazande ugiye kubaza none umwana ataramenya kuvuga ubazande nutumbera abasoda mukozanyeko. Ubu rero abiwacu barapanze neza. Rema TV u Rwanda hari undi yakibajije hepfo CNDD-FDD na FPR niturinjira cyane, turavugana muga ntiturinjira cyane mu bibazo. Twe tuzi ko bigomba guterwa umutega, twe ntitwazemo ingufu, twe tuzi ko biheze. Je twarabonanye n'icegera cy'umukuru wa FPR idodoma tugiye mu mikoranire rya CCM, twarabonanye n'abandi ba delegation muri South Africa muri BRICS, icegera cy'umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD yaragiye Kigali. Twe tuzi ko byaheze, twe turindiye ko abaduha. Iga niho hari kibazo, iga harageze ku munsi wanyuma ngira ngo tuvuga tuti ngira bazozejo tubona birakase. Iga sinzi rega mwese nuko barundi batahora bamenya, iga hagiye ibikorwa birakogwa twagira ngo biraheze. Ngira hari azwe ngira sinzi kari indege nuko ari imodoka gusa hama turona birahagaze. Nico gituma twazemo inguvu. Nibaza rero yuko nk'umugambi zobaza muri FPR ico bavyumvira ko nabo nimba koko ari batanga intumbero. Mugaje sinibaza ko umuntu amara imyaka 30 mu buzima yashobora kwica imigenderanire y'ibihugu bizombaho imyaka 10,000. Bo sinzi ko ndakivuze neza. Nagombye kuvuga yuko mbega unyegeje abantu bamwe ushobora gusanga barenze imyaka 50 kugira wica imigenderanire y'imyaka 1000 canke imigenderanire hagati y'abantu miliyoni 15 mu Rwanda na 15 z'u Burundi. Abo bantu ubu barondera mwiki ku buryo ubabika kandi bashobora no gupfa umwanya wose, bishwe n'ingwara, bagize accident cyangwa bagiye koga muri douche akagwa hasi akameneka. Haba hari mwiki sinzi mugabo nico ngomba mvuge. Uburundi n'abanyarwanda n'abarundi ntango n'abafitaniye mugabo urabona aho kantu gatoyi gatuma muhejeje dossier
itaja mu ngiro ukazibona bavuze bati ahubwo rero genda mu abantu mu Burundi ni imwe n'ivyo vyonyene sino jewe ndababwije ukuri hariho igihugu ikintu gito nigishaka kubuza imigenderanire ku myaka ibihumbi kugira gusa vyandiko muri kahise ntaziguro ivyo vyose beshi nta myaka 30 basigaje iga barakuze nta myaka 30 basigaje nico gituma sinzi bivana gusa ni na groupe twokwita groupe de réflexion yabo mbega idefanze umuntu asigaje imyaka 20 kuba ku isi kugira yonone imigenderanire hagati y'ibihugu bibiri twadufise imbono yihe muri kazoza kuko uko ibintu biba bibi niko n'umunyagihugu aja muri defensive akavuga ati murabe neza ngaho uri kurazana ugwanko hagati y'amapepre abiri y'abene igihugu babiri abanyarwanda n'abarundi bidakenewe hari abantu benshi ngaha bagenderanira mu Kayanza nariyo kwa Kabarore bararongorana bose bamwe hakujya uragenda ukizanira mukiya rugamba w'umunyarwanda kazuga kubita mu mugamba ka mukiya rugamba wawe umurundi akarongora ugacugenda kubikubiza namwo ugasanga hagiye Kabarore ugasanga hagiye Busiga ugasanga hari ya muri commune Mwumba commune Nyamurenza commune Marangara baje bose bapana n'umupaka n'u Rwanda bagashaka kubona umunyarwanda nko kumengo n'umwasi si byiza nibaza yuko tuzobandanya tuvuge tuti none mwebwe muriguza abantu bazohera mu mwanya umwanya rero ni umucamanza mugabo vyiza bikozwe hagati y'indongozi bigakwa hagati y'abatwari ibihugu bica bizana iteka n'abantu bakamerwa neza abantu bakaza kuruhuka hari abantu bakeneye kuja Kigali abantu bakagenda atakwinubana ngo uko bitera bimera nabi niko umuntu agira umuraraba neza none muraraba neza irakenewe kweri muri 2024 nibaza yuko bizotorega umuti kuko nushobora gushwana n'abantu bose mu hantu rubibe uteza gushiramo inguvu rero peut-être biva kuri generation itwara mu Rwanda kuko ni generation mugana yo nyene murazi yuko generation ntimara imyaka myinshi kubera tuko turagenda aha twese je ndizo ndavuze twitegurira abantu bazodusubirira haba hariho ingorane au niveau ya generation uko niko shogira ingorane na Kongo ingorane na Uganda ingorane no Tanzania ingorane no Burundi nta ntibibaho byo byose iyo intersection iguma ari yindi RDA apande République démocratique d'Allemagne oya ni kibazo nibaza yuko nabo nyene narabonye itangazo basohoye bavuze ko byokogwa d'une façon diplomatique sivyo basohoye d'une façon diplomatique nibaza yuko nabo nyene bo vyumva twese ko tubikeneye twe turakeneye abantu bacu bako baza kutugendera twagenda mu Rwanda tukiga bakaza kwiga tukaja kuruhukira Tanganyika ni heza kuruhukira urayeho kabiri akariko karakuzako ugenda nigera ukazana umukeko kawujya ugasubira hari Kigali umereye neza weekend abantu barabikeneye beshi